muraho murakomeye muguwe neza twe turashima kuri Wise Human TV hanyuma muri kumwe na Sandrine Nizigiyimana tukaba turi kumwe muratumenyereye ngaha kuri Wise Human TV ikirore cy'umukenyezi. Wise Human TV imbonesha kure ya mbere y'abakenyezi. Karibu rero uno musi tubafite ikiganiro murazi ko twama tubaronderera utuntu hirya no hino tumenyere dutesa dushobora kubafasha mu mibereho yanyu ya misi yose. Uno musi twabazaniye ibintu bitatu bikomeza iyerekwa ryawe, ibintu bitatu bishobora gukomeza iyerekwa ryawe. Iyerekwa ni nka vision, donc urashobora kuba ufite vision y'ikintu ushaka gukora, ikintu cy'amateka. Uno musi rero twakuzaniye ibintu ibi bitatu bishobora gukomeza iyo vision yawe, bishobora gukomeza iryo yerekwa ryawe kugira bigende neza. Icyambere ugitangura iyerekwa abantu bazogutwenga, abantu bazokubwira ko atacu ushoboye, abantu bazovuga ivyo ntibikubwiyemwo bazokudekuhaja. Aho uzomenye ko uri kuragenda mu iyerekwa ryawe kandi uri kurarikomeza. Bazokubwira ko ataco wanze, donc ubivemwo. N'imigani myinshi y'ikirundi murabizi ngo umuvuduko w'inkoko ibintu byakurya, murabizi niko abantu bazokubwira. Aho rero uba wagize, uba watangiye vision yawe, uba watangiye iyerekwa ryawe, uba watangira utangure ikintu kinini nyene c'ikigangi kizogira akamaro muri sosiyete. Ico nico ca mbere bazokubwirira, bazokubwira ko ataco wanze, ko ataco ushoboye, donc bishoboka ubivemwo. Ica kabiri kizokwereka ko iyerekwa ryawe ririko rirakomera, abantu bazoza bakubaza kube vyagenze gute. Aho bazoba babonye intambwe ya mbere vyaragenze neza, iya kabiri biriko biragenda neza, bazoza bakubaza ubaha amatwiyo ngo vyagenze gute, tubwira akabanga wakoresheje kugira ushike ngaha. Nyene batangura bakwiyegereza muga buke n'akariro gakeyi, bakubaza ingene wagenze, aho waciye, donc ubaha amatwiyo nawo kugira bashobore gutangura. Aho uzomenye ko iyerekwa ryawe ririko rirakomera. Ica gatatu rero kizokwereka ko iyerekwa ryawe ririko rirakomera nuko bamwe bakugaya, bamwe bavuga ko ataco uzoshikako, bazotangura baza bakubwira ko donc uri nka modele yawo, uri source d'inspiration kuri bo. Ibintu ukora babikunda cyane, bashaka kuzobikora nabo, bashaka no kuzobwira abana babo basi babikore, bakurabire ko akarorero, baza barakutanga ko akarorero ngo muraraba kwa naka, ukaba source d'inspiration. Mwavyumvise ivyo bintu bitatu. Bwa mbere bazokugaya, bwa kabiri bazokwereka, babwira akabanga, bwa gatatu ni uzobabera source d'inspiration. Donc icitegererezo tumurabire kubera ingufu zawe washizemo, kubera gusenga kwawe, kubera umwete washizemo muri ico gikorwa. Abantu bazokurondera, bamwe bahora baguca intege, bazoza bavuga yo bagukomera amashi ngo niwubahwe cyane, uri umuntu w'akamaro. Nawe rero ntucike intege, nimba ufise iyerekwa komeza. Bwa mbere bazoguca intege ariko mu nyuma bazogukomera amashi. Bye bye.